igihe kimwe je naragiye mu rubanza Yego. nakubwiye yuko nakunda abana kuva ndi muto Yego. uwo mwana ndamuteruye hanyuma uwundi muntu atari nagwiwe caramo nyaka Atari n'umwana kwari wiwe. kugira mbabazi hanyuma ico gihe numvise umengo ndakoroye n'amosozi Yo. ariko ndihangana sinibuka nuko nabimubwiye Mwashikanye imyaka 14 mukiri kumwe na za nshuti zawe canke hari zagiye zikuvako? zagiye zimva ko baba babona ko mutakiri ku rugezo rumwe baba babona umengo baragushingiye akarimbi wewe ntawe uzogere hariho n'ibindi abantu bakunda kuvuga ngo ujya ngo rega ntagira umwana iyo terme nimbe ujya muntu ntavyara iryo jambo niribi cyane ku muntu atararonka umwana uvuga uti aracarindiriye jewe iyo hagize uwumbwira ati ujya muntu hewe ntavyara ujya muntu vyara amajambo yene mabi je nca mvuga nti ararindiriye kuri naranezerewe ndasubiramo ndavuga nti naranezerewe biranezera cyane numvise yuko umudamu afise imbanyi nagize umunezero urabona umunezero wawe ndi wo gufata igi mu minwe nkavuga nti mana sije nzobona ndabonye uwo munsi uko umudamu yibarutse rero nagize umunezero udasanzwe umunezero wa wundi aje niga kuvyina ntarinzi kuvyina Yesu abamubwiye Murakoze cyane reka tumvize mama Irisa nawe twiganira. Yes, turabaye kaze mwebwe mwese mukurikiranye chaîne yacu Kiyago TV show. Aho n'umunsi kandi tugarutse mu ntahe idasanzwe aho tubona couple nziza cyane mubona kuri kamera igiye kwitwiganira urugendo rwabo rudasanzwe rutoroshe wo gutegereza umwana imyaka 14. Mbega vyari vyifashe gute mbe vyari bimeze gute mu gihe cyo kigeragezo kibenshi bidakunze kuborohera kucihanganira. Turabona ingo nyinshi zisambura heze umwaka umwe heze imyaka 2 ariko bobo bagiye kutwiganira urugendo rwabo rw'imyaka 14 uko vyari vyifashe intambamye bahuye nazo uko bagiye bitwara n'ukuntu biyumvise bamaze kwakira umugisha w'umwana. Katubaye kaze ugiye kubashikiza kino kiganiro akaba yijewe ni Sistela hama mbere ko dutangura nashaka gusaba umuntu wese atari klika kuri subscribe amanza afite subscribe agire share commentaire kugira ngo mwe mu mbere atangwa kubona ikiganiro cacu. Reka tubaye kazi turabahamukije mwakoze cyane kutwitabira ubutumire bwacu mwimo twashaka kubasaba mwidondore mugira abakunzi bacu umwidondoro wanyu. murakoze cyane kutwizigira kugira ngo tubahe iganiro. Yego jewe nitwa Bikorimana Siriac ndashima Yesu Ego. nkaba nubatse n'uwo mutambukanyi wanje n'umwana umwe Yesu abahumugisha. Murakoze cyane reka ndamusabe nawe atwidondora. Yesu nashimwe Amenda. nanje ndashimiye Imana kubona mwaduhaye aka kanya nitwa Nini Nahazwe Potami nubakanye n'uwo mushinga ntahe Ego. Twumvise ko mwatubwiye ko mufise umwana turashobora guca tubahamagara bamande mama Irisa Miri Peniel. Ego mama Irisa. Okay murakoze cyane n'umunsi mwitwa mama Irisa. Okay ndashaka mutwiganire rero dutanguye mu ntahe yanyu imyaka 14 mutegereje ikibondo byari byifashe gute? Murakoze cyane katubanze usenge Imana. Ego uko Imana niyo yabikoze. Ego kadusenge iganiro Imana ize kuduha umugisha ize kutubana natwe muri akanya uza kumana namwe shene yanyu iyihe umugisha. Amen. Menye ko atayikorwa na kimwe Imana itabirimwo itera imbere. Rero namwe tuze kubasabira umugisha. Ego kandi dushima Imana akanya keza ko gushima Imana. Akanya twabonye Imana ntivyari byoroshe. Dusenge Mana ukomeye Mana uhambaye. Mana waremye ijuru n'isi turagushimiye turaguhaye icubahiro kigukwiye data
warakoze kubana natwe mana ntibyari byoroshe mugabo wabaye imana wabaye imana mu bihe bitari byoroshe nuhabwa icubahiro data twarose akanya ko gushinga intahe eka n'ubu uyu munsi turarose akanya ko gushinga intahe nuhabwa icubahiro rero wadukoreye ibitangaza wadukoreye ibyo umwana w'umuntu atodukorera nuhabwa icubahiro uko watanze ya ngabire ya yindi iva kuhoraho gusa urakoze rero mana data nuhabwa icubahiro muri iganiro nuhabwa icubahiro data iteka ryose turagushimiye dushimiye data na bene data baduhaye akanya ko kuvugira gushinga intahe ubaho mugisha icubahiro n'amashimwe yo gwawe tusenze mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen amen murakoze cyane ego ego nivyo twebwe twabonye umugisha w'Imana haheze imyaka 14 tugize mariage 14 muri yumbira imyaka 14 ego ni imyaka myinshi cyane haraho n'abamaze umwaka umwe imyaka ibiri batangura kwihebura ego twe ntivyari byoroshe mugabo twabonye Imana twabonye ukuboko kw'Imana uko Imana yabanye natwe muri ico gihe cyose nivyo ntivyareka ntitwareka kwihebura ntitwareka kuguma twibaza tuti uyu umwaka ugira kabiri umwaka ugira gatatu mugabo ikintu cyane cyane cyadufashije byose twabihereje Imana twaramenye yuko Imana ari itanga iyo ngabire ingabire y'abana tumaze gushika kuri iyo myaka 14 hayi Imana iriyerekana Imana yaraduhezagira iduha umwana mwiza yitwa Irisa Miri Peniel Yesu abaho umugisha amen reka mbaze mama Irisa nawe iki kigaragaza cyo kumara imyaka myinshi utagira utararonka ikibondo ukabona umwaka umwe uraheze undi mwaka urakurikiyeho ndabizi ko kenshi ni ikintu gikunda guhungabanya cyane abadamu ukabona abo mwagiriye mariage hamwe barahetse ukagenda kubibarutsa umwaka umwe ugahera muri ico gihe wari wiyumva gute murakoze ico gihe nticari coroshe imyaka 5 ya mbere umutima ntiwari bwahungabane ariko nagiriye ubuntu ico gihe nca ndakizwa Imana yandondeye muri ubwo buryo burya hariho ibigeragezo ducamwo Imana idushaka kandi novuga ko abari n'ishuri rero ico gihe naba mu mwanya wo gusenga kenshi uko ndose akaryo ivyo rero vyarandemesha nkagira n'ivyizigiro yuko uku kwezi bizokunda ukundi umuntu akaguma arindiriye afise ivyizigiro iyo uri mu kigeragezo nk'ico ni vyiza yuko woba usenga kuko urarema mu Mana turaremerayo muri Kristo Yesu turarema imitwaro ikaremuruka kuko uguma wizigiye ugumana ivyizigiro yuko bizokunda rero ivyampungabanya byose ntivyafata umwanya sinabifatira umwanya muremure naguma nizeye ko bikunda hanyuma igihe gikwiye Imana iratwishura gatoyi ukiri aho nyene wavuze ngo byatumye wegerera Imana ukirizwamwo mbega ico kigaragaje cyo kutaronka umwana cyo cagutumye ugenda gukizwa canke byaje mu bundi buryo ico kigeragezo nico catumye nkizwa nico catumye ukizwa ubundi narasenga bijya bisanzwe bijya twakuriyemo ariko mu nyuma nahavuye ndondera Imana kurundi rugezo mu gihe umaze kubona ko Imana ari mushobora byose nabonye ko ari nshobora guhungirako hanyuma nca ndatera iyindi ntambwe yo kusenga nizera Imana kandi yarabikoze mu gihe gikwiye igihe cayo nico ciza yarabikoze none muri ico gihe nyene wari wumva umerewe gute wiyumva gute mu gihe ugiye nko kugenesha nko kwibarutsa abandi wari wumva umerewe gute muri wewe kuva mu buto bwanje Imana yari yarampaye ingabire yo gukunda abana ubundi yavyaye nta ngorane vyantera nagenda nkamwibarutsa
ndi umuntu afitira igishika abana cyane n'uno munsi nta ngorane byantera je naguma nizeye yuko bizokunda kandi byarakunze igihe gikwiye. Ego murakoze cyane. Hariho abo twakiriye bariko batwiganira batubwira ukuntu byaba mukomeje umudamu harimo ko yararamiwe n'umugabo kuko badamubona ko aribo bacika intege n'ingoga wana nk'ukunye ko watubujije kutwiganira tubwira ati naciye negera Imana. Nibaze ko muca gutumye wegera Imana nuko harimo gucika intege, harimo kubabara, harimo kumva nyene ko nta bindi byizigiro usigaranye. Nawe vyari byifashe gute umutware wawe, byari byifashemwo gute, mwari rujanyemwo gute urwo rugendo? Ikigeragezo cacu novuga tukigira mariage naratwaye inda hanyuma ndagira avortement. Rero inyuma yayo urumva yuko twaguma twizeye ko bikunda. Hanyuma ico nshima Imana jewe ntigeze njya umutima, ikibazo twagifata kumwe, twacumva kumwe. Hanyuma umuntu akaba haremye mu rugo, nta kigeragezo novuga, nta vyambabaza bivuye ku mugabo byari bihari. Amajambo yava hanze ariko nibisanzwe n'imico y'abarundi. Urazi abarundi barakunda kuraba ivyo mu ngo z'abandi, ivyo ntivyanca intege. Jewe kubera mu rugo nari amahoro. Famiye yari ivyitwayemwo neza? Amafamiye ntaco yatugize kuko twari dufatanije umubabaro, niko nobivuga. Ego mani bamuri katwumve Papa Elisa nawe atwiganire uko vyari bimeze mu gihe umudamu ubonye acitse intege. Rimwe na rimwe ndizera ko yarira ukabona biramubabaje, ukabona biramuhungabanije. Wovyitwaramwo gute nk'umushinga nawe ukabona umudamu wawe atameze neza? Murakoze cyane. Muri icyo kigeragezo uko n'urugendo rukomeye, n'urugendo rwari rugoye, mugabo ikintu cyanezereye kandi Imana yaserutsemwo twavyumva kumwe. Uwo mutwaro twawuterura co kimwe, nta hamwe umugabo yavuga ati igikosa kiri ku mufasoni, ku mugore. Imana yaramfashije sinigeze ndamutako mvuga yuko ari we afise ikigeragezo, afise ingorane. Ico rero cyarantumye twegerana gusumba, kandi twegerana gusumba, hanyuma turaterura uwo mutwaro kubera Imana. We yarantanze gukizwa, mugabo na jewe naho ntari bwakizwe nasenga bijye bisanzwe, narumva yuko igihe kigeze Imana izoduhezagira. Hanyuma mu miryango hari aho usanga amajambo avugwa, mugabo amajambo uri umuntu w'umugabo ugashobora kuyarengera. Nico ciza n'umuntu uwo wese ari muri izo ngorane bene izo, muri izo bigeragezo cyane cyane intahe, niwe ugira ngo ishobore gufasha uwo muntu ariko araca muri ubwo, ari muri urwo rugendo. Muri urwo rugendo kuko araronka umwana, atararonka ikibondo, kuko ntaco ikibondo si umuntu aciga. Se wiwe ntiyokimuha, inasenga ntiyokimuha, umwana atangwa n'Imana. Ukumva rero yuko umwana atangwa n'Imana, uba wamaze gutora inyishu y'icyo kibazo mufise. Hanyuma umutwaro mukawuterura mwese, nturekure umugore. Mu Kirundi uko tumeze mu mico yacu, umugabo umengo wewe niwe ari atagira ikibazo, mukomenga agomba kubita ku mugore wiwe. Umaze kumenya rero yuko ari umutwaro mukwiye mugaterurira mwese hamwe, biratuma uwahuka. Rero nico gituma n'umudamu naho yaba asuye kugira umutwaro cyane, namubwira nti ibyo byihoze, igihe nticyagera.
imana izobikora Ego nuko. kandi naho itonda bikora iguma ari imana. Ego. Ico rero caramfashije nawe nyene caramufashije akabona yuko ndamufasha muri uwo mutwaro. Ico rero ntera intege abantu bose bariko baraca muri ivyo bigeragezo, igihe kigeze imana izobikora, ntagombe kwicira inzira hirya no hino kumva amajwi, ayo majwi n'aya satani kugira wicire inzira uje hariya, mugabo imana yabanye natwe muri ico bigeragezo. Kwegera imana rero biratuma ico bigeragezo kibamwo neza, kandi ibigeragezo ntibizobura. N'umwami Yesu yaravuze ati kw'isi muri n'amarusho mugabo muhumure naranesheje. Iryo jambo ryishimikije, ugize imana ukaryishimikiza ukarironka n'ubuntu bugiriwe, uwo mutwaro murawuterura kandi igihe kigeze imana ikishura. Yesu abamugisha. Couple iherukana nawe babwiye baratwiganira tubwira ngo iyo donc kujya gusambuka cyangwa abantu kugira babasambure bavuye hanze nuko bo bamaze gusambuka muri bo, nkuko ije kubitubwira ati iyo mufatanye muri hamwe nta kintu gishobora kubasambura, gemajambo ntashobora kubasambura, ariko abantu benshi basambuka kubera ko muri bo baba bamaze gusambuka nkuko mubivuze. Reka twihute, umunsi wa mbere wumva ko ugiye kuronka umwana wiyumvise gute papa Iris? Mbere ko tuja kuri mama Iris, umunsi wumva ati imana irasuye kutugirira ubuntu byari byifashe gute? Murakoze cyane. Nukuri naranezerewe, ndasubiramo ndavuga nti naranezerewe, biranezera cyane numvise yuko umudamu afise imbanyi. Nagize umunezero, urabona umunezero wawe ndi wo gufata igi mu minwe, nkavuga nti mana sije nzobona ndabonye uwo munsi uko umudamu yibarutse. Rero nagize umunezero udasanzwe, umunezero wa wundi aje niga kuvyina ntarinzi kuvyina. Yesu abamugisha. Murakoze cyane, reka tumvize mama Irisa nawe twiganira. Mama Irisa, umunsi wumva ati umwana imana yakoze igitangaza, umunsi uronka réponse kwa muganga wari wiyumva gute? Uwo munezero sishaka kuwusigura ingene wagenze, wamengo ndiko ndarota. Nariyumviye mana birashoboka, birashoboka. Hanyuma ndabibamo nguma ndindiriye wa munsi kugera kukwibaruka, kandi imana yampaye inkomezi. Burya imana ntitanga akamanyu, imana yampaye inkomezi nguma nkora gushika ku munota wa nyuma aho imana yaduhezagiriye. Rero umunezero ntiwobura, haragera n'igihe ukamigo ndiko ndarota nkiyumvira n'ivyo byakurenze byarandenze. Urumva hari igihe kigera ukabona umengo biragoye gushika ico kintu wasengeye, gutegereza n'ikintu kigoye. Kimaze gushika naho ukamengo uri kurarota. Je wamengo ndiko ndarota, birashoboka. Nagize umunezero renze. Umunsi mwana yinjira mu rugo nawe umunsi tuja kwa muganga. Na muganga yamfata nk'igi. Umunsi tuja kwa muganga kuvyara bangiriye cesarienne. Maze kumubona nabonye imana ukundi kuntu. Byanyegereje imana kundi, ndabona ko imana ishoboye. Ryasezerano uba wahora wumva rimaze gushika ukaryibonera, imana uyibona ku rundi rugezo rudasanzwe. Twagize umunezero, icifujwe kinezeza umutima. Twaranezerewe, haza abantu b'umurengera kudukeza nabo banezerewe nkatwe. Haje abantu benshi banezeranywe natwe, nabo bari biteze ico gitangaza, badusengeye. Andi twari dusangiye umutwaro nyene. Gatwe tumve papa Irisa nawe atubwire umunsi yabona umubebe yinjiye muhira. Amen. Imbere yuko nshika kuri uwo munsi twabonye Miri yinjiye mu rugo. Bwa mbere ho wari umunezero, mugabo umunezero w'imbere y'igihe kwari kuronka isezerano. Isezerano ry'uko tuzoronka umwana, naho ni wamengo ni indoto.
ngomba kuvuga ikintu gikomeye imana isezeranye irashika kandi isezerano mugabo rirateramigwa isezerano rirateramigwa isezerano riragwanywa isezerano rirateramigwa kandi utariteramiye wohomba habaye imana rero ibitero ntibyabuze satani ntiyabuze gutera ibi na biriya mugabo imana yama iri hejuru satani yaratsinzwe rero imana ihabwa icubahiro. Papa Miri ubona hari igihe abantu baronka amasezerano benshi ariko ayo masezerano akabagora guteramira nk'uko wari uje kubitubwira ugasanga harabaye nko kwicira inzira kubera ko imana yatewe jona ko imana ivuze ivuga ndaje kubikora nkaho umenga ejo ubuzinduko uja muri gitangaza ndashaka ugira amajambo utekerera abo bantu bibananira kugumya isezerano barambirwa bari mu rugendo ugira ico bahabwira. Icambere na mbere ngaho oye ikintu umuntu yohanura canke yotekerera uwari we wese ari muri igeragezo no kwihangana uko isaha y'Imana si isaha yacu twewe tuvuga tuti ubu nyene ejo mugabo isaha y'Imana iguma isaha y'Imana rero nico gituma umuntu amenyere kwihangana Imana yaravuze dutaramira iryo sengesho dutaramira iryo sezerano ntitube Aburahamu yabaye ku kirengazuba isezerano gigacamwo ibitarimeze neza rero no kwihangana Imana yaravuze tukaguma tuyibutsa ukagira Imana ukaba waronse faveur ukaba wararonse ubwo buntu bwo gusenga uyegere gusumba uko yegereye gusumba irakubwira n'ibitari ivyo utaruzi rero usabe Imana kwihangana yego byo guca intege uguteba kwa guca intege kugira ibi nibi byo guca intege mugabo wame wiwe kuti Imana cyasezerano wama rishitse ugahamagara uko ngo isezerano rikurugwa n'amasengesho isezerano rihamagagwa n'amasengesho guteramira rero isezerano no gusenga no kwihangana hanyuma rero umwana yinjiye mu nzu hamwe n'abandi ababanyi abagenzi inshuti abavukanyi twagize umunezero kandi no tukiriko amen ni ikintu gikomeye cyane yangabire utiha yangabire so wanya taguha yogosenga taguha mugabo ukabana Imana yakwishuye no kucerekana yuko Imana igohoza kwijisha cyo ni ikintu gikomeye cyane umuntu rero ariko araca muri ivyo bigeragezo akabazi yuko umwana atari umuntu atamuntu ayo mumuha atari Imana yizere iyo Mana irakora Imana irishura kandi isaha yayigeze emwe ntirengana Yesu abamugisha. Murakoze cyane reka tubaze Mama Mirire atwiganire uko vyamugendera mu rugendo atari bwaronka umwana mu kibano wari umerewe gute mu muryango wari umerewe gute ko turazi ko ni ikintu kitoroha mu kibano mu miryango abantu benshi nkuko bivuze ati abantu benshi baguma barabingo barango z'abandi nkuko mu mico y'abarundi tumeze byari byifashe gute ntivyari vyoroshe mu kibano ntihabura amajambo abantu bavuga bakana gushikaho bavuga ati urya ntashobora kuvyara ugasanga bavuze ngo ntibikunda ngo bakavuga ibituma wowe utabuzi urya ngo ntibishoboka ngo ivyiwe ntibimeze neza je hariho n'uwigeze kuvuga ngo urya baramukuyemo matrice Yesu ntabizi ico gihe ndabibwiye uwo yaragerageje ku nkonsora ariko nawe nyene caramuhungabanije kuko twavyumvise ku muntu tutari tuvyitezeko biraduhungabanya gatoyi ikinda kivuze kugira ntera intege uwundi yo bari karaca muri iyi nzira amajambo ntabura hirya no hino kandi wowe utabuzi nyamajambo hanyuma iyo uri mu bihe nk'ibi imanza kenshi usanga utazikunda kubera ushitseyo usanga bagutuma urutoki amfe turi muri iki kigeragezo ni nk'uko Imana iba yakugize ikintu c'igisitati bagenda batuma ku rutoki rero ivyo bihukwiye kuvyemera ukabibamwo kuko biragenda vyigisha abandi iyo umaze kwishurwa ati na wa wundi yarishuwe wa wundi yarishuwe vyari bimeze gutya nawe bikabatera intege rero
igihe kimwe je naragiye mu rubanza yego nakubwiye yuko nakunda abana kuva ndi muto yego uwo mwana ndamuteruye hanyuma uwundi muntu atari nagwiwe caramo nyaka atari n'umwana wiwe kugira mbabazi hanyuma ico gihe numvise umengo ndakoroye n'amosozi yo ariko ndihangana sinibuka nuko nabimubwiye uratambuye ariko wumva umutima sinatahuye igituma rero umuntu ari muri ibi bihe agenda ashikirwa n'ibintu kubera satani kugira kubabaze nyene ugira umubabaro urenze aba ariyo ntumbero rero ico gihe ndavuga nti Mana ngeze gusenga kwa jenyene nti kubera iki ushika naho umwana ndamuteruye bamunyaka hari ibibazo rero byinshi uri mu bihe nk'ibi ugenda wibaza uri wenyene rero ico nohanura abantu bari muri ibi bihe umuntu yobegera akaba yagisha ibintu byiza bibatera intege ibintu byo ku Mana nabo baba ubona bategera Imana cyane bari kure yayo ukababwira ko hariho Imana ishobora kugukura muri iyo situation ko hariho Imana ishobora byose ko hariho Imana itanga abana Mama Miri urabona mu mico y'abarundi nkuko mu mico turimwo nyene y'abarundi hari igihe uza wumva n'umuntu donc ona abantu bakigira mariage ngo hiwe ngo kwikuta ngo utarasama ni kubera naho menga ico kintu ni wacikorera ni waciteza abo bantu mubabwira ikintu bwiye abo bantu babaye mu micungara ivyo nanje vyaranshikiye twarahura n'abantu ngo mbega nubu urumva ugasanga nyene ugerageje kubishura neza uti ndarindiriye hariho n'ibindi abantu bakunda kuvuga ngo ujya ngo rega ntagira umwana iyo terme nimbe ujya muntu ntavyara iryo jambo niribi cyane ku muntu atararonka umwana uvuga uti aracarindiriye jewe iyo hagize umbwira ati ujya muntu hewe ntavyara ujya muntu amajambo yene mabi je nca mvuga nti ararindiriye kubera isaha y'Imana kandi ikindi naco nibaze Mama Miri abantu bavuga ayo majambo niba abantu batumva uburemere bw'iki kintu nibo bavuga ivyo bashatse bakavuga amatema yose bashaka kubera ko bumva uburemere bw'iki kintu ariko numva neza umuntu yumva uburemere bw'iki kintu niwe aba yumva iyo situation ukuracamwe uko imeze nibaze abantu bavuga ayo majambo babiterwa no kutumva ubwo buremere gira ijambo nayo babwiye abo bantu nukubatahura kubera ikigeragezo utaciyemo ntumenye uburemere bwacu kandi nyene umutwaro utigeze wikorera ntiyumva yuko uremeye rero iyo umuntu wese ari mu kigeragezo ukwiye kumenya amajambo mubwira yo mutera intege yo muha ivyizigiro kugira ngo ntakomeze kuba mu mubabaro mbega igihe wowe ari kuracamo iyo situation hari inshuti zakubaye hafi cyangwa inshuti mwari muri kumwe kera mu mwaka umwe myaka ibiri mwashikanye imyaka 14 mukiri kumwe na za nshuti zawe canke hari zageze kuvako zagiye zimva ko baba babona ko mutakiri ku rugezo rumwe baba babona umengo baragushingiye akarimbe wewe ntaho uzogera ariko abasenzi baragahezagirwa yego natwe tube tubikora ko twatahuye Imana yego abasenzi baragutera intege bakakubwira ko bishoboka nawe ugakomeza kugira ivyizigiro ku munsi bugaca bukira umutima utababaye wizeye y'Amana ko abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashaka kunyeganyega rero iyo wamaze kwinjira neza mu Mana ico kigeragezo ntikiba kikiguhungabanya ariko iyo utarinjira neza haragera igihe nkikangura kaguma nibuka cakindi chaque jour nkacikangurirako kaguma numva yo singira umwana urumva nkumva umengo ndaremerewe ariko uko ugenda wegera Imana niko igenda ibigukuramo kumva uraremye ukumva umutwaro
urahwahutse ntukikuremereye rero urazi ikintu kimwe, hari ikintu nibutse, urabona iyo ufise ikigeragezo ukagenda gusenga, hari ukuntu Imana ikubwira ngo ndaje kubikora, kandi ugasanga ntije no kubikora mu mwanya cyangwa si mu uwo mwakuza, ariko kubera ko rya jambo wegereye Imana, rya jambo ukumva ko rije riguhumuriza mu mutima, ukagira ukundi kwizera kukongera kugusunikira kongera kuyitegereza nubwo itabigiye kubikora. Murakoze cyane, turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, ariko nyine nkuko twatanguye dusenga, reka turusohoze dusenga dusabe nyene Papa Miri arasengere ingo. Wana hari ingo nyinshi cyane usanga binanira kwibihanganira kino kigeragezo, ugasanga hari bamwe bagiye kurondera umwana ahandi baja ku bapfumu, abananiwe no kwihangana. Donc abasengere kugira ngo Imana isubizeho ivyizigiro abo vyatakaye, Imana isubize ibongera intege abo zacitse, kugira ngo bakomeze urugendo bategereje Imana n'isezerano. Turagwaye kazi. Urakoze cyane. Imbere yo gusenga reka ndabashimire, nshimire ishene, hanyuma ishene ibandanye irondera abo bantu bose bari hirya no hino bari muri bibazo. Ntibi bibazo gusa ibi, kutagira umwana, kutararonka umwana ni kimwe. Hariho abandi bari mu ngorane zitandukanye, hariho abandi bari mu bigeragezo bitandukanye. Iyi ntahe rero yacu, ibi ntahe yo gutera intege umuntu wese yoba ivyizigiro vyiwe vyagiye, kuko abo bantu bariho. Abo bantu bagakura umutima ku Mana, bose bashira umutima ku Mana kuko irakora. Kandi uko yari ari kera, uko Imana yari iri kera n'ubu ni kwiri, kandi niko izokwamira ibihe bidashira. Rero dushira umutima ku Mana, ntushire umutima kuri ibi na biriya, ntuwicire inzira, ntuzunguruke hirya no hino, mugabo utumbera Imana gusa. Imana irakora. Yadukoreye twebwe, suko twari dutunganye, suko twari intungane, mugabo yaratwiyeretse. Tuyibona iyindi fasi, tuyibona ukundi, hanyuma Imana iradukoreye igitangaza. Igitangaza kandi kiva kuri yo, kitava ku mwana w'umuntu. Rero iyi ntahe izofasha abantu benshi. Abo bantu nabo bayizera Imana gusumba, ni kugira ngo bizere Imana bayegere, nayo izobakorera ibitangaza nkuko yadukoreye ibitangaza. Uko ni Imana y'ubuntu, ni Imana de faveur, ni Imana yishura hageze, kandi yami inyuma y'ijambo ryayo kugira irishitse. Yeremiya 33:3 iravuga ati mpamagara nkwereka ivyikinze. Amen. Cyo kintu rero umwe wese ayihamagare, ayegere gusumba uko atigeze ayegera, cyane cyane ari muri iyi situation y'ingorane, ari muri ibi bigeragezo, kugira nayo Imana imugire nkuko yatugiriye. Rero Imana ibahezagire namwe. Reka dusenge, dusengere izo ngo, dusengere uwo muntu wese afise acise intege. Imana isubizemwo intege, Imana imusubizemwo umuhamagaro wo kuyegera gusumba, kuko nta kindi muri ibi bihe, nta kindi muri izo situation atari kwambaza Imana, kuyihamagara, kuyegera cyane. Yishimiye iyo Yeremiya 33:3 tuyihamagare. Irakora, yaradukoreye ibitangaza, nabone izo bibakorera. Dusenga Imana. Mana ukomeye, Mana uhambaye, Mana wabanye natwe muri vya bihe byari bigoye, Mana wabanye natwe data muri za situation zigoye, za zindi nyine ata mwana w'umuntu yo kwikorera. Turagushimiye n'aka kanya keza waduhaye wo gushingiye intahe. Turagushimiye Mana ko uzokorera bene data bari mu rugendo nkuru, uru rugendo kubura ikibondo, ko kubura uruvyaro. Mana ubitabe, Mana ubaye ko gusenga uko watigeze bagusenga, bakwegere cyane, kuko ni wewe data utanga uruvyaro. Data ijambo ryawe rimbarira yuko abana ari bo ngabire zitangwa n'Uhoraho. Mana turabasengeye bari hose, wewe urabazi, kandi ndazi ko bafitiye umugambi mwiza, nkuko natwe wari dufitiye umugambi mwiza, kandi n'ubu dufitiye umugambi mwiza. Mana ubane nabo, Mana ubishure, Mana ubahezagire, ubanezereze data, ubarinde Mana, ingo zosambuka mu izina rya Kristo Yesu. Turirukanye umudayimoni wo gusambura ingo. Turazi ko Satani atera ingo, arazi ko data urugo ruri mu mahoro rugusenga, nawe yanka ayo mahoro ari mu ngo.
turamutaramuje mu izina rya Kristo Yesu. Turahamagaye rero amahoro mu ngo. Satani turazi ko agwanya ingo, mugabo turamwirukanye mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana, urakoze Data kuvyumvise, urakoze Data ugiye kubana nabo, ubasubizemwo intege, ubasubizemwo amahoro, ubasubizemwo inguvu, ubaho umunezero mu rugo Data. Nabo Mana bazobone bakikiye ibibondo, bazikikiye ibibondo Data kuko urabifise. Urakoze rero, urakoze kibirengeye. Turahezagiye n'aba Mana baduhaye ikiganiro, baduhaye umwanya wabo, icubahiro n'amashimwe n'ibibe gwawe byose tubisenze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, tukaba tubasabiye amahoro y'Imana mu byanyu no mu banyu. Murakoze.